Amahoro y'Imana bane namwe bavukanye muri Kristo. Nitwa Nizigimana Andre, ndi hano ngo ndabatumirire mu gikorane kinini c'amasengesho n'ivuga butumwa mwateguriwe n'igikorwa Compagnie de Debora, abeshi muzi ku kiganiro umuteramyi cama gica ku radio y'igihugu buri wa gatanu w'indwi. Ico gikorane kizoba ku matariki y'umunani n'icenda z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka nyene, kikazoba kiremeshejwe n'umukozi w'Imana afise inta ikomeye Mukamurenzi Debora, badikanije n'abandi bakozi b'Imana batandukanye ba hano mu gihugu cacu. Kizohora gitangura ku masaha y'umunani z'umuhingamo ku kibuga c'inkino hafi y'ikambi y'igisirikare ya Muha. Kaze twakire ibimenyetso n'ibitangaza biherekeza ijambo ry'Imana, abagwaye barakira, abagowe baratabagwa, ababoshwe barabohogwa nkako Yesu aracakora na bugingo n'ubu. Amen.